Mwaramutse. Basokuru barayamaze ngo urugo ni babiri. Barongera bati ishiga rimwe ntiryarika. Iyo wubakanye bafashe ingingo yo kubana, umwe wese atwara yashatse atabaza icyumvira uwundi, haduka injyana n'imishamirano izibangamira iterambere ry'izo ngo. Disimasi Minani ni umurimyi wo ku mutumba Rutanga, agacimbiri Jimbi, komine Gashikanwa, intara ya Ngozi. Bitumwe n'abagenzi babi n'ingeso zidashemeye zamuranga atarajijuka, Disimasi yisanze agira asambure urwo yubatse. Kera ntarabona kure ngo umudamu wanje aje mu ishirahamwe, kubisanzwe nari umuntu w'intagondwa. Je nari umuntu shaka ko ninkoreye amafaranga umugore wanje adashobora kumenya amahera mfise uko angana, kuko nawe hagize ivyaronka mu rugo mu bisanzwe nanje sinamubaza ngo bimeze gute, wamengo twese turabagabo gusa. Ariko ikintu cyantangaza ni kimwe, nuko jewe bishitse nkagira ingorane naja kuzitura umuryango kandi nirwo ndakorera amahera, kandi wanashaka amahera narayaronka mugabo nkayafata nabi kubera abagenzi babi nishinga kwiryohererego. Muri make umugore yaravuga avuze gasanga ndimo ndamaha amakofi, nawe yanyitanga gasanga nubuhiri. Ishirahamwe KAHAWATU rifadikanije n'ishirahamwe CRS umugambi TUYAGE wa Search for Common Ground batanguje ibikogwa muri komine Gashikanwa. Disimasi n'umufasha wiwe bagirirwa amahirwe yo gukurikirana izo nyigisho. Mu nyuma niho numvise ambwira ati rewe wa mugabo we, ati jewe ejo nzoja mu nama kuri izine nkaka, adutumiye inama. Amubwira ati je ivyo biratandukanye n'ivyo mba ndimwo, wewe uragenda mu nama, jewe nanje ndi mu vyiwanje. Yaragiye arumviriza inama, nanje ncanja ku kazi. Ngarutse yasanze nicaye ngaho kwirigara, kubera mugabo Imana igendera hindura ibintu. Ntumbere yarambwira ati ejo hariho ubutumwa uzoronka, hariho abantu bazoza kuguha ubutumwa sinzi kuzobwakira. Ndamubwira ati je bana, ati je urazi ko je na nk'ibintu bisamaza nanka gutumwanya nk'ivyo rero byitesha mutwe, ati je ntunzanemo. Byarakunze uwo munsi ndaguma ngaho, ngumye ngaho nagiye mbona abantu baje ni moto ndabakira muhira, turaganira bambwira ko ari abakozi bo muri CRS. Je nta kibazo, barambaza ati none wumva ubu butumwa woshobora kuza kubwumviriza? Ati ariko jewe kubera sanzwe ndi umuntu ntakunda kuba ndi ngaha muhira, ati igihe mwonkenerera mwonteguza hakiri kare kugira nzobeho ndabizi nce nitegura. Mu nyuma rero haheze nk'indwi nka zibiri naho naca mbona ikete rinshika ko muhira ryerekana yuko ntegerezwa kuja mu nama za CRS iriko ikorana n'umugambi TUYAGE. Maze gushikayo vraiment umunsi umwe wonyene wa mbere ndi mu nyigisho, nagiye mbona ibintu biriko birahinduka ku mutima, kuko nagiye mbona ko nubwo nabayeho narimbayeho nk'umuntu yapfuye ntari muzima. Maze kumva izo nyigisho byonyene, umunsi ugira kabiri n'ubundi birushirizaho kwa kundi. Umunsi ugira gatatu niho navuze nti aha nta bindi ni Rwanda vuga, jewe ndashinze ntahe, kuko ivyo mbonye nibishitse ku mutima ni ibintu by'akamaro, ahubwo mbere bisaba ko mpindukira hanyene ejo ntagira ikintu kizosubira kunshafuza kinsambura urugo rwanje, twirwa twama turajyana n'ubudamu wanje. Inyuma y'inyigisho baronkejwe mu rugo no mu kibano basigaye babatangarira kuko zabagiriye akamaro, zibahindurira ubuzima. Uno munsi aho bigeze izo nyigisho zarampinduye, n'umudamu wanje ziramuhindura, kuko umudamu wanje nawe nyene ubwiwe ifaranga ryiwe sinashobora kuribona, kandi je ivyo mu rugo ni wabikomvoya naye nkakomvoya rya faranga nkorera nta kintu na kimwe twarashobora guhuriza ku kitwa amafaranga. Ikibazo kiwanje nuko natahuka gusa guteka kangaburira, ubwo sindamubaza ifaranga ryavuye mu rugo. Ariko no munsi nta kintu na kimwe ashobora gufatira ingingo, jewe ntahari. Dufatira ingingo hamwe
naje ubwanje nta kintu kimwe ushobora gufatira ingingo atarimo, tuza gufatira ingingo hamwe kuko twasanze ari ryo terambere ry'urugo rwacu. Ihinduka ry'urugo rwa Disimasi ryabera umuri naho babaye. Ubusanzwe arongoye umutumba arabishingira intahe. Barara baragwana ugaca tukarara itiro tukagenda kubanguranya gaca imanza zigasekera, ariko byagiye birahinduka buhoro buhoro. Bamaze kuronka izo nyigisho zarabafashije, zarabagiriye ikimazi. Twebwe kuba bamaze kuronka izo nyigisho nta bintu byinshi twasubiye kubabona ko ingo zabo zaciye zitekana, hanyuma imiryango yabo birababwiza. Abana ubu bimeze neza, ntibarara barashwiragira, umugore abadamu babo ntibarara barashwiragira, ndetse n'ibintu by'akaboregwe kumbura icyo gihe byaza birabasarisha. Ubu barasoma utuyoga mugabo ntibisanzwe, baramenya ingene bigerera kugira ngo biyubahe. Ubugaba sibwo bugabo. Disimasi atera akamo abagabo bacitwara nabi mu ngo zabo kwikubita agashi, bakava ibuzimu bakaja ibuntu, bagashikira abafasoni babo. Hariho abantu b'abagabo bagomba kwisamburira ko nk'impene kubera kwanka guhanurwa. Jewe uwo nohanura vyoba vyiza yohinduka akumva ko urugo ari babiri, urugo ari umwumvikano, urugo ari uguhuza, kandi iyo umuntu yishize imbere y'amaboko y'Imana byose birashoboka. Turabashimiye bimwe mwese muhanda mudukurikirana. Mbega mu kibano uherereye abashinga nawe waborohereza abafasoni babo guhurumbira amashirahamwe yimirizira mu y'imigambi y'iterambere. Hari ico wobwira abashinga nawe bagihohotera abakenyezi babo bitwaje igikenye? Icyumviro cawe kirahawe ikaze yidushikije muri komune.